igiti kitagira ko ivyamwa ntawe ugitera amabuye niko bimeze jewe Kristo Ndikumana ntituzanye cyane ntituri ngo tuganire mugabo ndamuzi nk'umukozi w'Imana hanyuma uravye ingene akora ukaraba ingene yitwara ukaraba ingene muri societe yerekana biya byonyine birerekana ko ari umukozi w'Imana kuko nkabijya akora hariho abantu bo bibaha batoso kugendera ku isi ngaha bosigara bagomba guca hejuru y'imitwe y'abantu urabyumva mugabo we uzurabe uretse nyene kujya kuntu habageze gukora igikorane abantu bamubona akenshi nta n'ubona kandi igitangaje yasenga mu ijengero nk'abandi bakristo arazi ingabire yiwe azi ko ari umukozi w'Imana w'umuvuga butumwa yahamagariwe kubwira ubutumwa amahanga urabyumva nta na rimwe uzokumva ngo yatase na pastori kanaka mu ishengero wabo kuko benshi iyo baronsa amavuta ni busanga intambara zimwe zishazaduka zo kuvuga ati uburoje mwize bifo ko banyemera nije nkomeye nije mfise abantu benshi bari nyuma yanje mugabe iyo yivuye mu ivuga butumwa ryiwe kumwe kwa Yakobo Imana ishimwe cyane aragaruka akiyicarira mu izengero akayoboka pastori w'ishengero bijya n'ibintu bikwereka ubwa mbere ho kwa umukozi w'Imana